Reka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ntobonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu mwatuye kubageza amakuru biriko biravugwa bigeze ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kubabwira vyinshi mu ngingo zafashwe ndetse n'ibiriko biravugwa ku mushikiranganje Martin Niteretse arongo ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano n'ivyabaye kuri Colonel Remicisha haye vyose nimuze gucikwa. Murano makuru tuzaza kubabwira ku biciro bishasha biraba impapuro zari zisanzwe zironderwa muri komisariya nkuru y'igipolisi kijejwe inyamiramabi. Muraza kumviriza ibiciro bishasha vyoba vyashizweko. Nkuko narimbi babwiye kandi turaza kubabwira ku mushikiranganje Martin Niteretse aho yategetse igipolisi gufuta amajwi n'amasanamu vyari vyafashwe n'abamenyesha amakuru. Ivyo bikaba vyarabaye mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ariko avugana na babura amatari b'intara, abakomiseri barongoye intara, amakomine mu gipolisi. Inyuma y'ijambo ririmwo yashikije ririmwo amajambo mabi n'ivyagirije bibi, umushikiranganje Martin Niteretse akaba yarategetse abakozi biwe gufuta ivyo abamenyesha amakuru bari bafashe vyose. Urutonde rw'abamenyesha amakuru bari bitavye ico gikorwa hamwe n'ibinyamakuru bakorera baranditswe, bakaba bariko baterwa ubwoba ko uwogira ico ashize ahabona ingaruka zavyo azozirengera. Ninako kandi ngivyabaye kuri Colonel Remicisha haye aragahombera munwa. Martin Niteretse ngo ari yashavuye ku buryo yakankamiye buramatari w'intara ya Kayanza kubona yacererewe. Ngo Colonel Remicisha yewe akaba yarashoboye kwinjira mu nzu y'amanama hafi isaha 5 n'igice nyuma yo kurindira amasaha arenga 2. Yamukankamiye n'igihe ariko aricara, akaba ari uko umwe mu bari mu nama avyigana. Vyose rero ntuze gucikwa, vyonda subscribe canke s'abone rotero wafite nako kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo batoje bacikanwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mwaye kaze mwidonido iyano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatangure ku biciro bishasha biraba impapuro zari zisanzwe zirondererwa muri komisariya nkuru y'igipolisi kijejwe inyamiramabi. Ibiciro vy'impapuro zitari zike vyahinduwe aho twovuga urupapuro rwerekana ko umuntu atakoze icaha kandi adakurikiranwa n'ubutungane. Rwaduze ruva ku mafaranga 1000 y'amarundi ruja ku mafaranga 3000. Si ivyo gusa, kuva ubu abazoja gufatisha amakanda ku buryo bugezweho bazorihishwa amafaranga 30,000 ari abene igihugu, 40,000 hari abava mu bihugu vya Afrika ndetse n'amafaranga 50,000 y'amarundi ku banyamahanga. Urupapuro rutanga uruhusha rw'uko umudugu ushirwako imparati narwo nyene rwadugijwe ruva ku mafaranga 1,500 y'amafaranga y'amarundi ruja ku mafaranga 100,000 y'amafaranga y'amarundi ku miduga n'ingendeshwa zitarenza ibiro 1,400. Ivyo bikaba biri mu itegeko nshikiranganje rihuriweko n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati rusangi iterambere rusangi n'umutekano hamwe n'ubushikiranganje buraba ibijanye n'ubutunzi ryashizwe habona kwigenekerezo na 12 ku kwezi kw'indwi uyu mwaka w'2023. Nkuko hatanguye mbibabwira, umushikiranganje Martin Niteretse yategetse igipolisi gufata amajwi n'amasanamu vyari vyafashwe n'abamenyesha makuru. Ivyo bikaba vyarabaye aho umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ariko avugana na babura amatari b'intara, ba komiseri barongoye intara, amakomine n'abarongoye amakomine mu gipolisi. Inyuma y'ijambo ry'intangamarara ririmwo amajambo mabi n'ivyagirije bibo, umushikiranganje Martin Niteretse yategetse abakozi be bose gufuta ivyo abamenyesha makuru bari bafashe. Iyo ngo ni inama yabaye mu ruhagarara rudasanzwe nk'uko amasoko yacu abitubwira. Inyuma y'ijambo ry'ikaze rya Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura, umushikiranganje ngo yaciye yifatira abamuserukira, yabagirije amabi yose.
Kubwo abari muri iyo nama, umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yavuze ko hariho abakozi bato bato bo mu ntara bamuzanira ibirego bivuye kuri ba buramatari, abakomiseri barongoye igipolisi mu ntara no mu makomine. Nk'uko nababwiye kandi mu mfunyafunyo, Martin Niteretse yari yashavuye cane ku buryo yakankamiye buramatari w'intara ya Kayanza kubona yacererewe. Colonel Micishahayo ngo yashoboye kwinjira mu nzu y'amanama hafi isaha 5 n'igice nyuma yo kurindira amasaha arenga 2. Yamukankamiye n'igihe ngo yariko aricara nk'uko bamwe mu bari muri iyo nama bavyigana. Abamenyesha makuru rero bari ngaho bari batumiwe. Umushikiranganji Martin Niteretse mu gutuka abo akurira yagaruka ko biturire, kunyuruza ibidandazwa vyankenerwa nk'ibitoro, isukari, isima n'ibindi. Amaze kumenya rero ko hariho abamenyesha makuru muri iyo nzu y'amanama, yabasavye gusohoka. Yasanze vyose vyafashwe imbere yuko basohorwa. Yaciye ategeka rero abakozi be gufuta amajwi n'amasanamu vy'abamenyesha makuru bari muri ico kibanza. Ariko vyavuzwe n'umwe mu bamenyesha makuru atashimye ko mwidondoro wiwe umenyekana mu gutinya ko yohava agirirwa nabi. Mu Burundi, ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu gihugu n'umutekano burafise umurwi wo kumenyesha amakuru no gushira habona ivy'ubwo bushikiranganji. Uwo murwi ukaba uherekeza umushikiranganji aho agiye hose, ukagerageza gutosora ishusho y'ubwo bushikiranganji ababukorera bavuzwe mu bikorwa vyo guhotera agateka kazina muntu. Ariko kuri uyu wa mbere umushikiranganji ntiyizeye uwo murwi. Hariho igikoresho kibigenewe n'ivyafashwe no mu rwujejwe gutanga amakuru mu gipolisi vyafuswe burundu, akaba ariko vyabonywe n'umwe mu bari muri iyo nama. Iyo nama ikaba yarabereye mu nyubako z'igipolisi kijejwe gukinga impanuka. Ngo rero bamwe mu bamenyesha makuru bari bitavye iyo nama bakaba bari mu iterabwoba ridasanzwe. Muri uwo mushuhirano, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Petero Nkurikiye yanditse abamenyesha makuru bari bitavye ico gikorwa n'ibinyamakuru bakorera. Ni iterabwoba mu yandi majambo ngo yatugabishije hamwe hogira ikintu na kimwe kije hanze kuri iryo jambo yashikirije, akaba ariko bibonwa n'umwe mu bakoresha babo vyashikiye. Ngo ni iterabwoba gusa, ibinyamakuru bisanzwe bicagura ivyo bishira habona muri iyo minsi, ugaca ufuta ivyo bafashe kandi batumvise neza. Niko rero vyavuzwe n'umwe mu barongoye radio imwe ikorera mu gihugu c'u Burundi. Ikindi kiboneka nuko abategetsi batemanga ivyo baba bashikirije, bikabibonwa n'umwe kandi mu bamenyesha makuru baraho. Kuva agiye ku butegetsi gihuti kubera urupfu giturumbuka ngo rwa Petero Nkurunziza mu mwaka w'2020, mukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye ntahingishanya kwemera ko azoshiraho icuka ciza cubahiriza agateka k'abamenyesha makuru bakanakingirwa. Ariko abari n'agateka kazina muntu bamwagiriza kudashira mu ngiro amajambo yashikirije. Bamwe bakabona ko hari imanga nini hagati y'ivyemerwa n'umukuru w'igihugu n'ivyo akora, akaba ariko vyama binegurwa na Karina Tirisakiani, Murondezi akorana na DHB Initiative des droits humains sur le Burundi. Mu rutonde rwakozwe n'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe casohowe ku igenekerezo ya 3 Rusama uheza himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kumenyesha amakuru. Burundi buri mu kibanza c'114 ku bihugu 180. Ni mu gihe mwaka w'2022 Burundi bwari ku mwanya w'107. Kubw'ivyegeranyo vy'amashirahamwe aranira agateka k'abamenyesha makuru, hari umukenyezi w'umumenyesha makuru agipfungiwe kugeza ubu ari mu Burundi, akaba ari Florian Rangabiye, yashiriwe igihano co gupfungwa imyaka 10 n'ubutungane bw'urunani yari yunguruje muri Rusama uwo mwaka. Ngivyo rero bivugwa kuri Martin Niteretse, umushikiranganji ajejwe ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, kungene yariko akarira babura amatari ndetse n'izindi ndongozi zose zifise ivyo zirongoye mu ntara no mu makomine kubera ibiturire barya. Bujumbura, bamwe mu banyagihugu bataye umutwe ngo kubera ubukene bw'amafanta ya Brarudi. Umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urafise ubukene bw'amafanta akorwa na Brarudi. Haraheze ukwezi abanywa amafanta baragira ibibazo vyo kuzironka.
basaba ihinguriro Bralirwa gutorera umuti ivyo bibazo. Ubu bukene bw'ibi binyobwa buratera ingorane cane cane mu manza. Amafanta anyobwa cane cane n'abana n'abakenyezi ngo ntizikiboneka ku masoko. Ubwo dufise iyo ngorane haraheze ukwezi mu madepo aho barangura buri munsi batubwira ko ata mafanta ahari, ariko bataduhaye insiguro na ntoya. Ivyidogwa n'abafise ubunywero muri imwe mu makaritiye y'igisagara ca Bujumbura. Iyo ngorane ikora cane cane ku batunganya imisi mikuru, aho baba bategeka ko hanyobwa ibinyobwa bitagira umwambiro. Duca dutegerezwa kugura imitobe igurirwa ku isoko, tutavuze ingorane ku magara y'abanyagihugu bishikirizwa n'umwe mu batunganya imanza. Undi muntu avuga ati dutegerezwa kurondera ukundi twipanga mu nteguro y'imanza zacu. Ivyo kandi bisaba uburyo bwiyongera ku bwari butegekanijwe. Ngo kubatanywa amazi twarafashe ingendo yo gutegekanya icayi muri thermos, ariko ngo ntivyama vyoroshe kubera ubukene bw'isukari nayo bwibonekeza. Kuva mu ntango ry'ibura ry'amafanta nta butumwa buratangwa n'ihinguriro Bralirwa canke indongozi z'igihugu. Kubw'abahinga rero mu bijanye n'ubutunzi, ubukene bw'amafaranga y'agaciro akaba ariyo mvo ya mbere ituma ubukene bw'ibikorwa bijanye n'ubutunzi mu mashiramwe y'u Burundi bijanye no kurangura ibikoresho hanze y'igihugu. Uburundi bukaba bufise ubukene bw'ibitoro, hakaba haheze amezi arenga 18 nubwo abategetsi b'igihugu badahengeshanya kwemeza ko mu bubiko bwegukira Burundi vyuzuye i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, aho igihugu kirangura ibitoro. Ndabikengurukire rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyonda ko kugira ngo tuzocikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose ngo nabo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.